Umugambi Exotalent mu majambo yose ni Explosion des talents. Niwo mugambi nashize imbere ushigikire urwaruka rufise ingabire zitandukanye mu bisata bikurikira: gucapa, kuririmba, gutamba, ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none hamwe n'ibindi bisata urwaruka rukoreshwamwo ingabire zarwo. Mu Burundi dufise urwaruka rwinshi rufise ingabirano zitandukanye, ariko biragorana ingene izo ngabire bodishisha amafaranga, ingene zobatunga n'ingene zobashikana kure mu buzima bwabo. Benshi barabura inyigisho, barabura ababashigikira n'ababafasha gutunganya neza izo mpano kugira bashike kure. Abanyempano bamwe bamwe bahitamwo kubiheba canke izo ngabirano zabo zikabapfira kubusa. Nk'uko tubisanga mu biharuro vyavuye mu rusasuma yakoze mu mwaka uheze, ibice 35% vy'abarundi bigizwe n'urwaruka. Mu gihugu cacu tukaba dufise ikibazo c'ubuzibuke. Ishirwaho ry'uno mugambi rije mu ntumbero yo guterera mu yindi migambi leta y'Uburundi yashizeho ijanye no kwitunganiriza imigambi kugwaruka, ariko kandi ni mu ntumbero yo kwitaba akamo duterwa n'indongozi z'igihugu kajanye n'uko urwaruka rwokwitunganiriza imigambi. Iryo higanwa rizogaragaza ubuhinga buri mu rwaruka, ruzoba rwakurikiranye inyigisho twatunganije. Tuzobikora n'umutima wo kubatera intege, duhe ubushimwe abazoba babaye abambere. Hano kandi tuzokorana n'amashirahamwe yifuza gushigikira urwaruka. Mu gice ca kane, uwo mugambi Exotalent n'akaryo keza ko kwerekana ko urwaruka rushobora gutungwa n'ingabire zabo, bakibeshaho, bagatunga imiryango yabo, bakanateza imbere igihugu cacu ciza c'Uburundi. Muri uno mugambi tuzoshigikira urwaruka 100, bazohabwa inyigisho bongere bakurikirane buri munsi ku bijanye no kwiteza imbere biciye mu ngabirano bafise. Urwaruka rurenga gato 135 nabo bazoshikirwa directement biciye mu bikorwa tuzotunganya muri uno mugambi Exotalent. Ibice nyamukuru bigize umugambi n'ibikurikira: igice ca mbere muri ano mezi 3 kuva mu kwezi k'umunani gushika mu kwezi kw'icumi, twari twihaye ihangiro ryo gushinga ishirahamwe rizoba riyoboye ibikorwa vyose tuzokora hamwe no kurondera abazodufasha mu kurangura neza umugambi. Nashoboye kwandikisha ishirahamwe ryacu mu kigo c'igihugu ADB. Nashoboye kwegeranya umugwi ugizwe n'abantu 5 bazomba hafi mu kurangura umugambi. Nashoboye kwegera no kuronka abapartenaire tuzokorana ishirwa mu ngiro y'uno mugambi. Hari n'abandi bapartenaire tukiriko turaganira, vuba vyose tuzobishira ahabona. Muri kino gice ca mbere nyene dutegekanya kuzohamagara urwaruka biciye muri appel à candidature, aho tuzoba turiko turandika urwaruka rwifuza kuzokurikirana inyigisho zijanye n'impano zabo. Muri abo bazokwiyandikisha niho tuzotanguramwo urwaruka rwa mbere ruzoronswa inyigisho. Igice ca kabiri kuva mu kw'icumi gushika mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi 2026, dutegekanya gutanguza icese ngaha mu ntara ya Bujumbura ibikorwa vy'ikigo c'urwaruka citwa Exotalent. Ico kigo kizokwakira urwaruka rufise impano zitandukanye. Muri iki kiringo nyene hazotangura ibikorwa nyezina bijanye no gukomeza impano z'urwaruka. Tuzotangurana impano 2 arizo ubuhinga bwa none hamwe no gucapa. Twarategekanyije ibikoresho n'abahinga muri izi domaine 2. Bano bahinga bazotanga inyigisho bongere batange ubumenyi ku bijanye no kubeshwaho n'ingabire yawe uri mu rwaruka. Tuzonatanga n'impamyabumenyi ku rwaruka ruzoba ruhejeje ivyigwa.
Bamwe muri bo tuzobafasha kurondera ama-opportunité ajanye n'ubumenyi bazoba baronkeje. Igice ca gatatu kuva ku kwezi kwa kabiri gushika ku kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi 2026, muri kino gice tuzobandaniriza aho tuzaba tugejeje ibikorwa, ariko cane tuzoshimangira no ku zindi ngabire zisanzwe ziri muri uno mugambi: kuririmba, gutamba, gushona imideri n'izindi nyinshi. Tuzokwakira urwaruka twongere dutunganye inganda z'inyigisho zijanye no guteza imbere zino ngabire mu rwaruka rwacu. Inyuma yaho uno mugambi Ecotalent uzotunganya ihiganwa. Iryo higanwa rizogaragaza ubuhinga buri mu rwaruka ruzoba rwakurikiranye inyigisho twatunganije. Tuzobikora n'umutima wo kubatera intege, duhe ubushimwe abazoba babaye aba mbere. Hano kandi tuzokorana n'amashirahamwe yifuza gushigikira urwaruka. Mu gice ca kane ari naco ca nyuma, mu kwezi kwa gatanu hamwe no mu kwezi kwa gatandatu, turiko turegeranya twongere dushira ahabona ivyamwa vyavuye muri uno mugambi. Promotion des jeunes talents bénéficiaires du projet Ecotalent, nzoheza mbandanye ibikorwa vyanje ninamara gusubiza runo rugori, kuko uno mugambi utazoherana n'ikingo cane ca Miss Burundi. Uno mugambi wanje uzorangurirwa mu ntara ya Bujumbura yagutse, kuko nashimye gutangurira mu kibano aho mbaye. Ariko binkundiye ntikizobuza gukorera no mu zindi ntara zigize igihugu cacu, kandi no mu ntara cane cane naserukiye. Mu bikorwa maze kurangura hagati mu ntara hari ugukorana na CPTB, Centre de Promotion des Talents du Burundi, aho nagiye mu ntara ya Gitega mw'ihigwana ryari ryateguwe n'ico kigo. Turacari mu biganiro n'abarongoye kino kigo kugira turabe ingene twobandanya dukorana kugira dushigikire urwaruka kandi nabo bantu bari batowe mu iryo higanwa. Mu bikorwa tumaze imisi hari amanama atandukanye twitavye, aho twakurikiranye ibiyago bijanye n'amahoro, uburongozi, uruhara urwaruka mw'iterambere ry'igihugu cacu, bikaba biriko biradufasha gukarisha ubwenge mu bijanye n'imigambi y'iterambere kurwaruka. Bubahwa bashingantahe, bapfasoni, bamenyeshamakuru namwe batumire bahire, mu gusozera nifuza gusubira gushimira abantu n'amashirahamwe yose yadushigikiye kuva mu ntango ry'iri higanwa n'ubu bakiriko baradushigikiye. Nifuza kandi gutera akamo abifuza bose kudushigikira mw'ishirwa mu ngiro ry'ino migambi yacu. Turabahaye ikaze mutube hafi, mudushigikire, na kare abarundi barayamaze ngo umutwe umwe ntibigira inama. Ego tujane, murakoze cane kuntega yompi.